ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntitukira abacu ngo twiyobore, ahubwo twahamagariwe gukora umurimo wadutumye. Muri iyo proje yawe ushaka gupanga, bantu uyisengere, hanyuma maze kuyisengera Imana iguhe icerekezo. Niba usenga, iri kurasenga, Imana iganira nawe. Twavuze ngo ugusenga no kuganira n'Imana. Iri kurasenga uba uri kuraganira n'Imana. Rero ijambo Imana ikubwira riva mu gusenga, hanyuma muri uko gusenga bikaguha kwizera. Rero gusenga bitanga inkomezi zo mu mutima. Shalom. Umeze neza, akomeye. Ati turashima Imana yo mu ijuru tugiriye neza kuri uno munsi, tukaba turi amahoro. Izere nawe aho uri ko umeze neza. Utameze neza, ndagusengera ngo Imana ikugirire neza, kuko nawe abo Kristo yaziye nawe urimo. None turi ngaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kumbure ijambo ry'Imana ryo niryo rishobora kuremesha umuntu mu gihe abakomeye badashobora kukuremesha, mu gihe ibyo utunze bidashobora kukuremesha, mu gihe umugabo n'umugore badashobora kukuremesha, ariko nje kuguha ishobora kukuremesha mu buzima bwawe ugahumurika n'ijambo ry'Imana ryuzuye ubwiza bwayo. Rero kazi tubane hano kuri ino channel yacu, tubasaba no kudushigikira mu gukora ibikenewe, subscribe, partage n'abandi bantu, kugira ngo iyi nkuru nziza, kugira ngo n'abandi bari mu bihe bibakomereye, kugira ngo ijambo ry'Imana ribohore imitima yabo. Kazi tubane, reka dusenge dushima Imana. Kristo, turaguhimbaje, turagushimiye cyane ko ubuntu bwawe bwabonetse, kandi ubwo buntu bukaduhesha kwikunkumura ikintu cyose. Turanse cyo tuma tutumva ijambo ryawe. Ndasenga ngo jewe ngiye kuvuga mvugishwe nawe, abumva bakire ivy'ubwiza bwawe. Mu izina rya Kristo turiteguye kukumva, turiteguye kugukorera, turiteguye kukwamamaza. Udukoreshe Mwami, turabanyantege nke, ariko imbaraga zawe ziri muri twebwe zirakora ibidasanzwe. Turagushimiye, ntabari twebwe, ariko Kristo wapfuye akazuka aganirize imitima y'abera. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Shalom, shalom. Ndongeye kukuramutsa kandi ndakwifuriza amahoro n'umugisha, umunezero mu bawe, mu vyawe. Imana ikugirire neza cyane. Tugiye kuganira mu mwanya muto, utari munini cyane, ibintu bike cyane byo gufasha. Inyungu zitandatu zo gusenga Imana. Gusenga niki? Gusenga bikorwa gute? Gusenga bikorwa nabande? Gusenga ni ijambo ryiza cyane, rikundwa n'abantu bose, kandi ryoroshe cyane mu kanwa kurivuga. Ryitirirwa n'abantu bose, abizera n'abatizera, abakijijwe n'abatarakizwa, bose iryo jambo bararikoresha, bararivuga, bararikunda, riranezereye mu matwi y'abantu, riraryoshe kumva, ariko bikorwa n'umuntu umwe gusa. Imana igiriye ubuntu akabikora mu kuri kwiwe. Mbega mu gusenga niki gikenewe? Mu gusenga ntabwo ari position, mu gusenga ntabwo ari inyifato, gusenga ntabwo ari gupfukama, cyangwa gusenga ntabwo ari kuryama,
kandi si nubwo ari kwicara, si no guhaguruka, si no kuduza ibiganza, ariko gusenga ni position y'umutima, naho werekeje umutima wawe rero mu gusenga kwiza ni ukuwerekeza ku Mana. Ugusenga ni ukuganira n'Imana, ugusenga ni uguhimbaza Imana, ugusenga ni ugushima Imana, mu gihe abandi bazi ko gusenga ari gutura imitwaro Imana. Oya, ugusenga ni ukuganira n'Imana. Abantu ngene tumeze, iyo uhuye n'umuvyeyi, iyo umubona gake mu kwezi canke mu minsi mike, muri kamere y'umwana w'umuntu aba ashaka ngo abwire umuvyeyi wiwe ivyo akeneye vyose, akumva yo mubwira ivyifuzo vyiwe afise. Uwo ni umwana w'umuntu, akamubwira ngo papa ndakeneye amafaranga, papa minervare badutumye minervare ku ishure, papa ikirato ndakeneye ikirato, ndakeneye impuzu, ndakeneye. Uko niko muri kamere y'umuntu ameze. Ariko vyari biryoshe kuza imbere y'Imana canke kuza imbere y'umuvyeyi ukamubwira gusa ati papa ndagukunda. Iryo jambo riraryoshe imbere y'umuvyeyi. Vyari bikwiye ko uza imbere y'umuvyeyi ukamubwira ati papa ndagushimira kuri vya bindi byose wankoreye. Iryo jambo riraryoshe gusumba kuza kumubwira urutonde rw'ivyo ukeneye nkaho umenga ntuzokongera kumubona. Niko dukwiye kubikora no ku Mana Data wa twese. Dukwiye kuza imbere y'Imana rero atari muri ca gihe dufise ibibazo n'imitwaro myinshi yaturemerereye. Ni vyiza kubibwira Imana, ariko dukwiye kuza imbere y'Imana icambere twiteze kuganira nayo. Niho bizotuma tugira amahoro mu mutima yo kumva tunezerewe Imana. Ugusenga rero bikwiye kuduhishurira Imana, ugusenga bikwiye kutwigisha Imana. Dukwiye gusenga kugira ngo turondere Imana. Reka ijambo ry'urufatiro duhagurukire muri Zaburi ya 25 umurongo wa 4 n'uwa 5, aho umwami Dawidi yasenze rino sengesho igihe yari mu bihe bitoroshe byo kugwanywa by'intambara, by'ibibazo, ariko abona yuko no muri ivyo bibazo icakeneye ari uko Imana yomugirira neza muri izo ntambara yari ariko aracamo. Reka duhagurukire ngaha ku murongo wa 4. Dawidi aravuga ngo uhoraho nyereka inzira zawe, nyigisha amarango yawe. Uhoraho nyigisha inzira zawe. Kubera iki atabwiye Imana ngo Mana unkure kwiba ibibazo biriko birangwanya, unkure kwaba bariko barangwanya? Ariko ico yihutiye kuvuga mu isengesho ryiwe aravuga ngo uhoraho nyereka inzira zawe. Dukwiye kuza imbere y'Imana dukeneye kwitwigisha inzira zayo. Inzira z'Imana ni nyinshi ku buzima, ni nyinshi, ariko biragoye kuzisobanukirwa zose mu gihe utategereye Imana ngo iziguhishurire. Undongore mu kuri kwawe, unyigishe kuko ari wewe Mana y'agakiza kanje, ni wewe nirigwa niteze. Icoma mu buzima bwawe ugahora witeze Imana. Icoma mu kubaho kwawe ugahora witeze Imana. Icoma mu gusenga kwawe kukaba ugusenga ko kwitega Imana mu bihe byose, apana mu gihe runaka. Ibihe byawe byose ugahora witeze Imana. Ugusenga rero si iby'igihe, ugusenga si iby'umunsi, ugusenga si iby'iminsi yashinzwe n'abantu,
ugusenga si iby'iminsi yashinzwe n'amashengero, ahubwo ugusenga ni ubuzima buhoraho. ubuzima bw'umwana w'Imana bukwiye guhora busenga igihe cyose. ugusenga si endroit, si ikibanza. ugusenga ntibikorerwa mu kibanza, ugusenga bikorerwa mu mutima, kuko icyo Imana ikeneye imitima yacu gusumba ibibanza tujamwo tugiye gusenga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko ya minsi irushiriza kuza, aba ariko turushiriza dukoraniye kumanyagura umubiri wa Kristo, dukoraniye kurya ijambo ry'Imana. Ariko ubuzima busenga buhora igihe cyose buganira n'Imana. ugusenga ni ukuganira n'Imana, ugusenga ni uguhimbaza Imana, ugusenga ni ugutazira Imana. gusenga ni uburyo bwiza bwo kuganira n'Imana. gusenga ni imwe mu nzira Imana yashize ku buzima bwawe kugira ngo ikubere umuyoboro wo gushika ku cyo Imana ishaka. ntushobora kumenya icyo Imana ishaka mu gihe utariko urasenga. nariko ndavuga ngo ikintu cyose kigira inyungu. nugira umutima mubi hari ibyo uzokunguka, nugira ishari hari ibyo rizovyara, nukora ibyiza hari ibyiza byinshi bizokuvyarira, nugira umutima mwiza hariho ibindi byiza byinshi bizovuka kubw'ineza wakoze. rero no gusenga kugira inyungu. hari inyungu zitandatu muri byinshi ngiye kukubwira. inyungu zitandatu zo gusenga. inyungu zitandatu zo gusenga. ubwa mbere gusenga bitanga amahoro yo mu mutima. gusenga bitanga amahoro yo mu mutima. namba ushaka kugira amahoro mu mutima, namba hari ibikubujije amahoro, namba hari ibikubujije umunezero, namba hari ibikuraza udasinziriye, namba hari ibikubabaje, namba hari ibikutsikamiye, namba hari ibyo ubona bihanze ubuzima bwawe, inzira nziza yo kubinesha ibyo byose kugira ugire amahoro yabyo no gusenga. Abafilipi igice cya 4 ku murongo wa 6 n'uw'indwi, Pawulo aravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ntimugire ico mwiganyira. mwene data, ntugire ico wiganyira, ariko muri byose, nta na kimwe kivuyemo, muri byose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanye no mu gukenguruka. gusenga bitanga amahoro yo mu mutima. muri ivyo byose ubona bikubujije amahoro, inzira imwe yo kubinesha ni ugusenga. murongo w'indwi, maze amahoro y'Imana arutwa uko yomenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. amahoro y'Imana ashibamire umutima wawe wowe ugiye gusenga. amahoro y'Imana aganze umutima wawe, aganze ubuzima bwawe. rero inyungu ya mbere yo gusenga bituma umuntu agira amahoro. inyungu ya kabiri yo gusenga bitanga inkomezi z'ukwizera. gusenga bitanga inkomezi z'ukwizera. niba ushaka kugira inkomezi, niba ushaka kugira imbaraga mu kwizera, niba ushaka kugira ubushobozi mu kwizera, inzira ni imwe, ni ugusenga. gusenga rero bitanga inkomezi z'ukwizera. Abaroma igice c'10 ku murongo wa 17, Pawulo aravuga ano majambo: nukwizera kuva kukumva, nukumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana turikura hehe? ijambo ry'Imana riva mu gusenga. niba usenga, iri kurasenga, Imana iganira nawe. twavuze ngo
ugusenga no kuganira n'Imana. Iyo uriko urasenga uba uriko uraganira n'Imana. Rero ijambo Imana ikubwira riva mu gusenga, hanyuma muri uko gusenga bikaguha ukwizera. Rero gusenga bitanga inkomezi zo mu mutima. Ikindi cya gatatu, gusenga bituma umuntu agira umutima mwiza. Wow, ugusenga bituma agira umutima mwiza. Ugusenga bituma umuntu agira umutima mwiza. Mwene data, nyamba ubona wumva muri wewe mu mutima hariho ibintu bitameze neza, namba wumva mu mutima wawe wumva uremerewe, ijambo ry'Imana riravuga ngo uremerewe asenge, unezerewe aririmbe. Icoma ukaba mu bihe byo kuririmba. Nta handi ushobora gukura ukuririmba, ukuririmbira Imana amatazirano, amashimwe bituruka hehe? Bituruka mu gusenga. Inyungu ya gatatu yo gusenga, bituma ugira umutima mwiza. Mbega ubona ufite umutima mwiza? Mbega ubona ari iki abantu bokwigirako? Mbega ubona ari iki wofasha abantu mu kibano, muri quartier? Inzira imwe no gusenga. Gusenga rero bituma umuntu agira umutima mwiza. Gusenga biraruhura, gusenga biraremurura, gusenga birakiza, gusenga birabohora, gusenga bituma abantu no muri cagihe wewe abandi bariko baravuga ngo birashize, birarangiye, turapfuye, ariko wewe ugumana umutima mwiza, ugumana agatwengo, ugumana agasura keza, uguma usa neza mu gihe uriko urasenga. Iyo usenga abantu bo kwihendako. Kubera iki? Baguma babona wewe usa neza, baguma babona wewe umeze neza, mu gihe babona ko bakubititse, mu gihe babona yuko birangiye, ariko wewe ugumana umutima mwiza. Inyungu ya gatatu yo gusenga, bituma umuntu agira umutima mwiza. Inyungu ya kane yo gusenga, gusenga bituma umuntu agira icerekezo cyiza. Mu maproje yawe uri kurapanga, senga. Biratangaje yuko umuntu agira proje y'imiliyoni 100, 50, 20, ariko itarimo mw'Imana. Ariko iyo umuntu asenga, Imana imuha icerekezo cyo gukora proje yiwe neza. Ukamenya yuko proje yawe ugiye gukora ntabwo ari iyawe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntitukira abacu ngo twiyobore, ahubwo twahamagariwe gukora umurimo wadutumye. Muri iyo proje yawe ushaka gupanga, bantu uyisengere, hanyuma maze kuyisengera Imana iguhe icerekezo. Muri iriya Zaburi Dawidi aravuga ngo, Zaburi 25, Zaburi 25 ujya murongo waho wa 4. Dawidi aravuga ngo uhoraho nyereka inzira zawe. Uhoraho we nyereka inzira zawe. Muri iyo proje yawe rero, ikintu gikenewe nuko Imana ikwigisha inzira ukwiye gucamo kugira ushobore kuronka ibikenera gusapotinga iyo proje yawe. Gusenga bituma umuntu agira icerekezo cyiza icyo agiye gukora cyose, kikaresisa, kikagira inyungu, kikagira umusaruro, kikagira imbaraga, kigakunda. Nyamba ubona ibyo wapanze gukora bitarakunda, senga. Gusenga rero bituma ugira icerekezo cyiza. No muri cagihe wapanze proje yawe, wanasiwe sana, abantu barapanga proje ariko akaza kubona yuko atayishoboye mu gihe ageze kuri total. Yarapanze umugambi, uzokora uku, bizogenda uku, bizokunguka, nzocaha, nzokora ibi, ariko amaze kugera kuri total, nabonye ko biremerewe, akavuga ngo uhoraho niwe nkeneye. Kubera ko utabanje gukenera Imana imbere, kubera utabanje gusenga kugira Imana ngo abariye iguha umugambi. Imigambi myinshi twapanze itarashoboka nuko tutayikuye mu gusenga. Ubyumve, imigambi myinshi twapanze itarashoboka, tugikeneye amafinansima, nuko tutayipangiye mu gusenga. Erega finansima twiteze niva ku Mana, siva ku bantu. Dawidi ngaha arakomeza akavuga ku murongo wa 5 ngo, undongore mu kuri kwawe, unyigishe kuko ari wowe Mana y'agakiza kanje. My God, ni wewe nirigwa niteze.
erega no muri projet yawe uri kurapanga mu gihe witeze Imana ntabwo ari abantu witeze bazogufinansa, ntabwo ari imbaraga z'abantu witeze zizogufinansa, ahubwo finansima yawe niyo mu ijuru, ni ijuru rizofinansa umugambi wawe. Rero icerekezo ciza cose utafatiye mu gusenga ndaguciye intege ntikizokunda, ariko icerekezo ciza ufatiye mu gusenga, erega iyo utoye icerekezo ciza mu gusenga ntabwo ari ivyiyumviro vyawe, kubera ko muri cagiye wasenze ukabwira Imana ngo Mana ni wowe nkeneye, ntabwo biba ari ivyiyumviro vyawe, ariko ikintu cyose wiyumviriye uri kurasenga kuba ari ugushaka kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Namba rero ukeneye kugira icerekezo ciza muri projet yawe uri kurategura, senga. Imana izoguha strategy zo gukora wa mugambi wawe, Imana izoguha abagufinansa, Imana izoguha abagutera intege, Imana izoguha abagukomeza, ariko nubikura mu byifuzo byawe mu bwenge bwawe uzocika intege kare. Ikindi cya gatanu, inyungu yo gusenga. Gusenga bitanga ivyizigiro mu bigeragezo. Uri kurageragezwa n'ibintu ufise, ntabwo ari abantu, oya. Ku ijambo ry'Imana rirambwira ngo abo tunigana ntabwo ari ab'inyama n'amaraso, ahubwo tunigana n'imyuka ikomeye, tunigana n'imbaraga zidasonza, tunigana n'imbaraga zidakena, tunigana n'imbaraga zidapfusha, tunigana n'imbaraga zidakena, tunigana n'imbaraga z'umwijima zitagira amaganya, n'imbaraga zikomeye. Ntabwo ari abantu. Niki kintu naco mucumve bene data, ntabwo abo tunigana ari abantu, ahubwo igihe uzobona ko abantu aribo bakugwanya n'inzira imwembi yo kwanka abantu, mu gihe abantu ari ab'Imana yiremeye kugira ngo icyo Imana yateguye kugukorera, icyo Imana yateguye gukora kizoce muri wewe. Mwene data, ni wa nk'umuntu uzoba hariho ibyo uzoba ubrotse inyuma yawe, hariho ibintu bizogushikira biciye mu bantu, hari ibintu uzoronka ari uko biciye ku bantu. Rero abo tunigana saba inyama n'amaraso, ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Wumve ngo gusenga bitanga ivyizigiro mu bigeragezo. Biriko birakugerageza ntabwo ari abantu, ahubwo biriko birakugerageza bitsindishe ugusenga. Inyungu ya gatanu yo gusenga nuko gusenga bituma umuntu atsinda ibigeragezo. Abo tunigana rero ntabwo ari ab'inyama n'amaraso, ntabwo ari abantu, ni imyuka mibi. Aho iyo myuka mibi itsindwa n'iki? Itsindwa no gusenga, itsindwa no kwisonzesha, itsindwa no gusoma ijambo ry'Imana, itsindwa no kuririmbira Imana, itsindwa no gushima Imana, itsindwa no kuramya Imana. Iyo myuka mibi nta kindi kizoyinesha, ntabwo ari amajambo, ntabwo ari kwidodomba, ntabwo ari kwidoga. Mu ijambo ry'Imana tubwiye ngo ntimugire ico mwiganyira, ahubwo ivyo mukeneye byose muri byose bimenyeshwe Imana. Inyungu ya gatanu rero yo gusenga bituma umuntu atsinda ibigeragezo. Luka gice ca 18 ku murongo wa mbere, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Mwene data, nturambiwe gusenga, ntukareke gusenga. Senga uri mwibarabara, senga uri muri bisi, senga uri mu ndege, senga uri mu kazi, senga uri mu bibazo, senga bigenda neza, senga bitagenda neza, senga udandaza ugahomba, senga udandaza ukunguka. Bwana siwe sana. Nasanze muri kino gihe abantu bariko baratsindwa, bariko barananigwa, bariko barageragezwa n'ivy'Imana yabahaye. Barasenze bababaye, warasenze upfukanye, warasenze urira, Imana irakwishura, ariko ivy'Imana yakwishuye nivyo biriko birakubera ikigeragezo. Warasengeye akazi, ariko akazi kariko karakubera busy yo kwegera Imana. Warasengeye abana bariko barakutuma uba busy yo kwegera Imana, ariko ntukageragezwe n'ibisubizo. Nakubwiye ngo ntabwo ari abantu bariko barakugerageza. Ikigeragezo ca mbere ufise ugerageza urabe neza, uzosanga ari ivy'Imana yaguhaye. Rero nushaka kunesha ivyo, senga. Ugusenga bitanga ivyizigiro mu bigeragezo.
inyungu ya gatandatu yo gusenga ari nayo ya nyuma, ni gusenga bituma twegera Imana cyane. Gusenga bitwegereza Imana cyane. Yeremiya 29 12 no ku 13. Gusenga bituma twegera Imana cyane. Gusenga bituma duhishurirwa Imana cyane. Iyo wegereye Imana cyane iguhishurira amabanga yayo. Mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibyikinze, ndakwereka ibyishije. Duhamagara Imana mu masengesho, duhamagara Imana mu kuyegera, duhamagara Imana mu kuyibwira ivyo yadukoreye. Gusenga bituma dutsinda, bituma twegera Imana cyane. 12 haravuze ngo kandi muzonyambaza, muzoza munsenga, naje nzobumva. Wow. Kandi muzonyambaza, kandi tuzoyambaza. Buri muntu wese aremerewe kwegera Imana. Abasenga Imana ni bande? Umuntu wese aremerewe kwegera Imana, akayisenga, akayambaza. Hano ijambo ry'Imana riravuze muri Yeremiya 29:12, kandi muzonyambaza, muzoza munsenga, naje zobumva. Nta muntu n'umwe Imana itumva ari mu masengesho, kuko ugusenga no kuganira n'Imana. Kandi muzonyambaza, naje zobumva. Erega abantu bonanirwa kutwumva, abantu bo guca intege, abantu bo kubwira ngo ntibigikunda, ariko Imana iriteguye kukumva. Zana uwo mugambi wawe, zana ivyo vyiyumviro vyawe, zana ivyo ubona bigutsikamiye, zana ivyo ubona bikugerageza, bizane imbere y'Imana mu gusenga. 13 muzondondera kandi muzombona. My God, muzondondera kandi muzombona. Murondera Imana bigishoboka, murondera Imana bigishoboka, kuko Imana iriteguye kukumva. Muzondondera kandi muzombona. Erega Imana irabonwa n'abayisenga. Igihe kirageze yaha abayisenga bayisengera mukuri no mu mpwemu. Ukuri kw'Imana kuduhamagarira kuyegera, kandi kuyegera kwacu biduha kubohoka, hari imigozi ibohoka iyo twegereye Imana. Nimwandondeza umutima wanyu wose, umutima wacu tuwegereze Imana. Muzondondera kandi muzombona. Gusenga rero, gusenga bitanga amahoro yo mu mutima. Gusenga bitanga inkomezi mu kwizera. Gusenga bituma umuntu agira umutima mwiza. Gusenga bitanga icerekezo. Gusenga bitanga ibyizigiro mu bigeragezo. Gusenga bituma twegera Imana cyane. Mbega urashaka kwegera Imana? Senga. Mbega urashaka kubona Imana? Senga. Mbega hari ibyo ubona binanije umutima wawe? Senga, kuko ugusenga niko konyene kuzogushikana kuri gutsinda ico kigeragezo. Dusenga Imana ibihe byose, dusenga Imana ahantu hose, dusenga Imana aho turi hose. Igihe cyose ubuzima ubayemwo bukwiye kuba ubuzima bw'amasengesho. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Imana yo mu ijuru ikwiteho. Ndasenga ngo ibyari bigutsikamiye utangure kugendera mu mahoro, utangure kugendera mu ntsinzi, utangure kugira umutima mwiza. Gira umutima mwiza, bizotuma imitwaro yawe iremuruka. Gira umutima mwiza, bizotuma abantu bagukunda. Nibagukunda baguhe bya bintu ukeneye. Gira umutima mwiza, abantu bose bazokubera inshuti, abantu bose bazokuryohera. Mu gihe wari kuri Dodoma ngo abantu ni babi, ngo abantu ntihagire ico wiganyira, ariko ibyo ukeneye byose ubimenyesha Imana mu kwinginga no gusenga fatanije no gukenguruka. Shalom, shalom. Imana ikugirire neza. Amen.